vyamaze kuba yitwa kila maperote agikuba azatera ama penalty muri equipe yitwa Real Madrid kandi akazatera amakufra bamaze kuba mo ama responsibility numva ko ashoboka yose bugiye guhaye kufra bakaguhana penalty bisa ko vyose basa nuko babiguhaye ni kila Mbappe bisa nuko vyamaze kurangira agikuba afata responsibility muri equipe yitwa Real Madrid. Mbappe n'umustar biroshe cyane kumva ko Mbappe bamuhaye gutera ama penalty, biroshe kumva ko Mbappe bamuhaye uburenganzira bwo gutera amakufra, bitandukanye nuko bigoye cyane kumva yuko Mastantuno arashitse ngo bamuhaye urusha bwo gutera ama penalty cyangwa amakufra. Kandi biroroshe kandi kumva yuko Vinicius Junior bamuhaye gutera ama penalty cyangwa amakufra, gusumbuko bigoye cyane kumva yuko ndavuga no mukinyi Alvaro Carreras canke uhundi mukinyi peut-être nka Ardagire nubwo nivyo ramaze imyaka atari mike mu Real Madrid ariko akanya kiwe kagiye kuba kanaboneka ubu kuri Xavi Alonso, ariko biragoye cyane kumva ko Ardagire bamuhaye uburenganzira bwo gushobora gutera penalty mu gihe hari umukinyi nka Kylian Mbappe mu gihe hari umukinyi nka Vinicius Junior. Ibintu biba bigoye cyane. Ndavuga ati rero Mbappe n'umustar yaguzwe muri Real Madrid nk'umustar, Real Madrid agiye kurondera Mbappe nk'umustar aje mu mugwi wa Real Madrid, aje mu mugwi wa Real Madrid kugira ngo azoshobore gufasha mu buryo bwo kurondera intsinzi nko gutsinda ndetse n'ibindi burya urazi bona Messi dike. Ndavuga nka karorero no munsi ndatanga karorero ka Arabia Saudite rigenganwa ryabo Saudi Pro League irya Saudi Pro League kuva rimaze kugendamo umustar nka Cristiano Ronaldo twarabonye barizana kugerekana kuri Canal Plus cyane, twarabonye itangura gukurikiranwa. Ndavuga n'abantu benshi bitandukanye nuko ryahahora kubera iki hariho umuntu w'umustar yamaze kuba rijamo iryo higano nawe sundi ni Cristiano Ronaldo. Fan base ya Cristiano Ronaldo no munsi yose yaciye yerekeza kuja gukurikirana higano rya Saudi Pro League. Onaje nategura ikurikirana ntakubeshe neza iyo mbonye Cristiano Ronaldo yinjiye muri equipe itwara Nas, hari n'abantu batari barizi barahari uno munsi Arabia Saudite tumva ko ari nigano mengo lirabaye uno munsi Major League Soccer benshi bararikurikirana kumvo yuko Lionel Messi yamaze kugenda kurikina muri rya higanwa. Uno munsi Inter Miami hari abafana bagiye kuba biyongera, abafana ujya mu wa Inter Miami kuva aho Lionel Messi yamaze kuja muri equipe ya Inter Miami. Inter Miami kirahura na Paris Saint-Germain, urabona ko hari abantu benshi bari nyuma ya Inter Miami. Ukiyumvira eske Inter Miami yari ifise abafana nk'aba, ariko ukabitahura ati ni kubera iki? Kubera Lionel Messi, umustar nka Lionel Messi yamaze kuja muri Inter Miami. Uno munsi Real Madrid yaguze Kylian Mbappe ubwa mbere biramuguze kubera ko hari ubushobozi bwiwe kanaka amaze kuba nafise ashobora kuza akafasha umugwi wa Real Madrid. Uretse n'ubwo bushobozi ni n'umustar utaza gusigura ngo buryo bushobozi Mbappe yari afise ngo niwe mukinyi wenyene yarabwisangije. Okay, no, hari abandi bari bafise, hari abandi bafise ubwo bushobozi, ariko hari ikintu cari kigeretswe ko cyo kumva yuko Kylian Mbappe ni n'umustar amaze kubaka izina aravugwangwa. Uno munsi hari hakiriho ndavuga hari hakiriho ivugwangwa rya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo, ariko umwana Kylian Mbappe azaginjira hagati nawe nyene aza gufata isonga mu kuvugwangwa inyuma y'ukumva yuko hari abastari nka Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Uri kurumva Kylian Mbappe amaze kubaka ubustare bwiwe kanaka, rero ubwo bustare bwiwe buramuha uburenganzira bwo kumva ko Kylian Mbappe umugwi wa Real Madrid bagiye kumuha gutera ama penalty, bagiye kumuha gutera amakufra, gusumbuko kumva ko bashobora kubihundi mukinyi wese mushasha. Ndavuga nka Mastantuno ndetse n'abandi abitwa Ardagire gutera amakufra. Voilà. Ndavuga ati rero biroshe cyane kumva ko Real Madrid boshobora guha ama penalty Kylian Mbappe yatere canka amakufra kubera yuko n'umukinyi atsinda kanatsinda amaze no nabibereka kenshi yuko ashoboye gutsinda kufra, amaze no kubibereka kenshi yuko afise inyota yo gutsinda ibitsindo. Rero bani bamuha iyo penalty biroshe cyane ko kumva yuko bigoye kumva ko Kylian Mbappe ashobora guhusha penalty kubera yiki arafise inyota yo kuronka ibitsindo, arafise inyota yo gutsinda, kandi ni n'umustar novuga ati kuronka ubwo burenganzira cyane kuronka ubwo ruhusha Kylian Mbappe aranabikuye mu mugwi wa Real Madrid. Je kubwanje reka mvuge kuno gukurikira Mbappe afise byinshi afasha Real Madrid, ariko kandi novuga ngo atigeze ashobora kuvyerekana mu minsi mike nyirenganye. Mbappe ni umubiteri muri equipe ya Real Madrid. Uko Vinicius Junior yokora, uko Jide yokora, uko na Kawe yokora, barabizi neza ngo ibitsindo buya bibereye Mbappe ku rutundi mukinyi wari wese.
ku ruhande rwa Kylian Mbappe novuga ngo hari uruhande rwiza ariko ruraboneka, hari ikintu ciza kiriko kiriyubaka kubera ko niwe mukinyi wenyene muri squad ya Real Madrid adafise umuntu numwe bashobora guhangana ari ku rugero rwiwe. Niwe mukinyi novuga ngo uri umumenyereza wese utegerezwa kuvuga ngo nimba hari abakinyi ishobora gusanga bazokwama mu kibuga buri gihe, batangura mu kibuga buri gihe, Mbappe mu gihe yonyereka ibiharuro vyiwe nk'uko abereye kubikora ategerezwa kwama mu kibuga. Mu bakinyi bazoguma muri iyi ekipe batangura mu kibuga ari mu bakinyi ba mbere mu gihe werekanye urwego rwiza bateza kuba mu bakinyi batangura mu kibuga, mu bakinyi bagaragara ko bashobora kuza baratangura mu kibuga. Izina rya Kylian Mbappe rotini ritegerezwa kwama ririmo. Kylian Mbappe novuga ngo yigeze kuza amera nk'inyishu mu bibazo vya Real Madrid kubera ko novuga ngo Xavi guhitamwo Mbappe hari abandi bageragejwe biranga. Uyu munsi Real Madrid ronka kufura 3-5 rondera umukinyi numwe azitera nta numwe atsinda. Umukinyi novuga ngo yigeze no gutsinda kufura ukabona yuko ari umukinyi novuga ngo abizi ni umukinyi yitwa David Arap. Abandi bakinyi bose ari ba Jide ari bande urabona neza ngo nta kufa. Nivyo Federico Valverde warazitera kandi akazitsinda mugabo nawe ubujya ziteramwo ni vya bindi ndakubita ishuti rikabaringanira za kwinjira nta kintu kimwe muza gukora. Yuhurirane nimba cinje kirinjira gitinyuma kiracinyuma ni mwe mugasimba nk'abacishi baro munsi irabinjirana. Mukayitinya ikabacamwo irabinjirana. Mugabo nuvuga ngo nta kintu kijanye n'ubuhinga nabo mwe kigeze kuba kijanye na kufura muri Madrid ngo gishobora kwinjira. Ariko nuvuga ngo kimwe mu bintu nuvuga ngo vyigeze gukorwa bigakunda n'umunsi Mbappe atera kufura imbere ya Barcelona basana bariko baragombora akayitsinda. Ibiro vyatanze icizere kuri Xabi Alonso nako ku bantu bose bariko bakurikirana Real Madrid na Xabi Alonso yarimo kubera ko nemwe mu bakunzi novuga ngo ba Real Madrid no maklassiko ntigera yasiba. Vyatuma bose bavuga ngo n'imiburiburi nubwo bose vyanse n'imiburiburi Mbappe yogerageza. Rero ku bwanje novuga ngo guhabwa kufura kwa Mbappe ntaco bivuze. Hanyuma kijanye n'ama penalty nuko n'umukinyi w'umubiteri n'umukinyi akeneye ibitsindo n'umukinyi akeneye novuga ngo kugira ivyageze ko umupira w'amaguru na cyane kubijanye n'ubushingwe bwiwe ku giti ciwe, n'umukinyi w'umulideri muri club, n'umukinyi afise indero, n'umukinyi bubaha, n'umukinyi Florentino Perez yazanye azi neza ngo ndakuzanye kugira ngo ufashe club nk'umukinyi wa mbere mwiza ku isi canke mu bakinyi ba mbere beza ku isi. Ikigira gatatu nuko n'umukinyi inosezo Xabi Alonso yabwiye abandi bakinyi bose bari Madrid ngo je zanje ngiye kuzubakira kuri Kylian Mbappe rotini. No kubwanje nta gitangaza na kibe kibirimwo. Abakinyi bose ari Vinicius ari Jide ari Rodrigo bose barageragejwe kubijanye no gutera ama penalty biranka. Mbappe ni bamuhe penalty. Kuvuga ngo no munsi rero muri equipe ya Madrid witwa Kylian Mbappe kuba bamuhaye kufura bakamuhana penalty kubgaho ni kintu ciza wanashaka gishobora kuba nashobora kongereza genda nabiravye shiro kongereza wanashaka na statistike ziwe ndavuga haba kubitsinda bayasinze habiki. Ariko none nivyo kuri penalty birakunda. Ariko makufura ko mengo hari abandi bakibaza bagatera makufura kandi bakayatsinda. Aro Justo niwe naje avuga ngo Franco ntituramubona, ariko hari abana bavuga ngo bakiri bato nk'umwana yitwa Dagire araza gatanga agatera kufura kandi akayinjiza neza. Wapi Ardagire aya agira aradutsinda. ubushobozi Ardagira afise ubushobozi Ardagira afise ukuntu atera corner ziwe nziza, ukuntu ashobora gutera kufura yiwe nziza agatanga assist vuye muri kufura kabana bacamene baraje baratsinze ba Mbappe baratsinze nabandi no bose baratsinze. Uramaze kutwereka yuko na kufura direct ashobora kuzitsinda, ariko nagarutse aradutsinda. Ariko nagarutse kuri cya kindi kivuga giti burya Ardagire kumbura ubwo bushobozi arabufise muri we, ndetse si Ardagire gusa hari n'abandi bakinyi hagiye ushobora guhayo mahigo ugasanga barabikoze. Ba Franco bashobora kuza bakabikora, ba Federico Valverde nabo nyine bashobora kuza bakabikora, ariko hari undi mukinyi afise izina gusumba abo bose bahari. Uriko urumva hari Kylian Mbappe yitwa nk'umustar mu mugwa Real Madrid. Uno munsi garutse ukaraba numero 10 amateka numero 10 ubushobozi bwa numero 10 cyangwa umuntu numero 10 yambara numero 10 mu mugongo n'umuntu ki n'umuntu abafise imikinire ki n'umuntu afise imikinire imeze gute. Uriko urumva uzosanga iyo numero 10 na kira n'imikinire ya Kylian Mbappe roti hari ukuntu naho bisa bisaniye, hari ukuntu bidafise ni shusho, hari ukuntu bidafise isano, ariko kubera ko Kylian Mbappe roti afise ubustare bwiwe amaze kubaka fan base yiwe ku buryo
Real Madrid yifuza kudandaza uriko urumva ndakumva kudandaza iyo nimero ntiyicare bagomba kuyidandaza ibinzirize biciye ku muntu afise ubwo bushobozi bwo gushobora gutuma iyo nimero mugihe bamuhaye iyo nimero 10 ni nimero idandaza ku binyamakuru n'ahandi hatandukanye ku mafaranga barumva reko bayahaye nk'umuntu nka Kylian Mbappe amaze kuba umustar amaze kugira ico ashitseko nkawe izina giore maze kugera kure cyane uriko urumva barumva yuko hari ikintu bo baronse de special gusumba uko boyihundi muntu wese ndavuga ati rero no musikirana Mbappe Karatsinda ni cyamufashije cyane kugira yumve ko yohitwamwo cyane nk'umukinnyi ashobora guhabwa ubwo burenganzira bwo gutera amakofra ndetse n'amapenalty n'ubwo bustari burimo. Ariko ikibazo mfise ni gikwirikira ikibazo kigaruka kuri handi nyene. Eske muri equipe de Madrid kuri penalty nta majambo menshi nanye noza ko ndayavugako. Ubwo muri equipe de Madrid niwe mukinnyi mwiza azi gutera amakofra ko twabonye haba muri equipe yitwa AC Monaco za muri equipe ya Paris Saint-Germain no muri equipe nationale. Wa mukinnyi dukunda ko babona ko atera amakofra ese kuno munsi nibwo baba bamuhaye ino responsabilité kuvuga ngo azaratera amakufra kubera ko bamuhaye nimero 10 zambawe n'abastare abitwa baruka Modric bavuba n'abandi batandukanye ubwo bamuhaye kubera afite ubwo bushobozi bwo gutera izo kufra cyangwa bamuhaye kubera ko afite iryo zina ubwo muri equipe de Madrid hoho nta yandi mazina yoza agatera izo kufra akazitera neza ko twavuze bitwa David Arabako yabikoze ubwo izo abo bana beza cyangwa abakinyi bari hari nta wundi mukinyi ukora vyiza muri equipe de Madrid cyaba muhaye kubera umustar muri equipe novuga ati Kylian Mbappe nawe nyene ntitwamucira ubanza ngo nuko atabizi nuko ubwo bushobozi atabufise aramaze kubitwereka rimwe kuri FC Barcelona yaratsinze kufra ndetse no kurundi rukino ndibagiye equipe bariko barahura nawe amaze gutsinda kufra zigera kumbere wanashima zigera kuri zibiri mu Real de Madrid yambaye umwambaro wa Real de Madrid novuga ati nawe nyene amaze kutwereka ko ubwo bushobozi bwo gutsinda abufise ariko ikintu kigaruka n'icaye ugatsukaza kuraba muri Real de Madrid abashobora kugira ubwo bushobozi bwo gutsinda amakofi uzosanga atari Mbappe gusa kuko ubushobozi muri Ardagire bamaze kutwicizere yuko nawe nyene hari amahigwa mwamwe yoshobora guhabwa ugasanga ari yakoze neza hari cizere muza baramuha rimwe ugasanga uno mwana vraiment arashobora kubikora akabikora neza n'umwana Jen ntace ku ruhande canke ntahengeshanyije je ndabona ko nizo kufra Ardagire uwo mugira icizere akazimuha urukurumba ego vyo mugurura ko ashobora kuzitsinda kenshi yikurikiranya ariko kumbure twomubona nawe nyene aza gafata umurongo akaza gatsinda none est-ce que Lionel Messi yatanguye tumona ari umukinnyi ashoboye gutsinda amakofra oya yabikora mu myimenyerezo kugira ngo bamuhitemo ni ibintu vyagiye biraza no mu mamechi hari amakofra bamugasanga ntasinze urukurumba ariko hari igihe cageze ugasanga Messi urukurumba mu nkino zigera kuri zitatu ararosemo nk'ibitsindo bibiri bivuye mu makofra mu nkino zigera kuri zine biragoye ko Messi yotera kofra zitanu aburemo n'imiburi ibitsindo bigera kuri bibiri ivyo ni ibintu ni impano yagira kura muri iwe mu gihe hawe ico cizere cyo kugira ngo aza arabikora ndavuga ati muri Real de Madrid sinavuze ko Mbappe atabishoboye nivyo arabishobora ashobora kuza akazitsinda ariko ugarutse ukaraba muri effective Real de Madrid niwe mukinyi mwiza yarafise iyo mpano kurusha abandi hari n'abandi bakinyi bafise izo mpano bafise ubwo bushobozi bwo kuza akabitsinda cyane ngarutse nko kuri Ardagire arashobora kugutsinda kufra direct kuko ivyo amaze kutwerekera baze kugaragara neza ko ari umwana afise mezire nziza mu kuguru ateye umupira uriko uranyuma bitwereka gute rero ni yahabwa ico cizere nawe nyine ashobora kuza agafata rwarugero akaba kuri rwarugero rwa mukinyi atsinda amakufra mu Real de Madrid ariko biragoye ko mu ico cizere mu gihe hari umustar nka Kylian Mbappe hari ibintu byinshi rero usanga Mbappe karahabwa atari uko abisumba abandi ariko ugasanga akabihabwa kubwizina afise yubatse je kubganje sinokurira muri imagination ngo byoshoboka ngo byoba gutyo ngo byogenda kuno ariko mvugishije ukuri Mbappe niwe mukinnyi Real Madrid bafise akakanya bashobora no kwizera kugira ngo aterizo nivyo urashobora kuvuga ngo Ardagire ngo aratera amakufra ngo Trent ngo aratera amakufra ngo Franco Mastantuono aratera amakufra ariko uciura abayeske aba bakinyi bo baramaze no gutsinda basi nizo kufra ko bazitera Ardagire muri kariyeri yiwe afise kufra ubusa amaze gutsinda Franco Mastantuono we basi ni na mitendera amaze gutsinda imwe muri River Plate Trent Jonan we ntatera amakufra yaha nukuvuga ari Arda ari Trent bafise kalite zigomba gusa nukuvuga harabakinyi azi gutera kufra no vuga ngo ari kure za kufra ya masantre azi kurondeza abakinyi kubera ko nka Trent John Alexander-Arnold kuva kera akiri mutonya gikina muri Liverpool B cyangwa muri academy ya Liverpool yakina hagati mu kibuga niwe mukinyi buri kufra zose
niwe mukinyi yahabwa buri kufura zose za kure zaba zigira zitegwe na club ya Liverpool mugabo izi kufura direct zozuza gusanga ntazashobora par exemple ni nkuko kwa Lamine Yamal eske Lamine Yamal kuna tsinda ibitsindo eske Lamine Yamal kuna place za mapasi arondeza rafina ukwibaza yuko ibalo zoja hajya akuri 30 metre cyangwa se navuga ngo inyuma gatonya ya surface de réparation Lamine Yamal kwera gatera kufura zine zitanadatsinze igisinda ni ukwibaza ngo ni ibintu bidashoboka ariko geno ndabiri match Barcelona bariko gukina Lamine Yamal yararavye barose kufura kandi barakeneye kuyitsinda arabati jewe mu ubushobozi ifise bwo gutera kufura ntibunyemerera kuyitsindira reka ndeka abandi bagerageza kugira ngo turabiko twushobora kuronga igitsindo iza gutegwa na Rafinha rero novuga ngo ivyo mukinya akora mu kibuga uko atera imipira uko yiyunguruza ntibimwerekana nk'umukinya ashobora gutera ku penalty nimba par exemple Alvaro Carreras canke se Dini Eugene ubona buri gihe afashe ibalo arondeza hajya hagati mu bakinya agacisha hagati y'abakinyi batatu ibalo ikarengana igashikira umukinya agomvye kuyiha nimba ubona agira ukuntu atera amapasi menshi mu kibuga ntibivuze ngo aciye yinjira muri zitandatu kugira ngo agabure amapasi yoce bikora ntibivuze ngo uciye ngo Toni Kroos yari afise precision ariko ntibivuze ngo Toni cyumujana kuri penalty umubwire ngo uratera ama penalty ngo yoca zarazitera mu giti a place zihari nyine mu giti kugira ngo munyezamu ntaze fate ntibikunda kubera ko ubushobozi buratandukana pressure ibyo umukinya akora n'ibindi bitandukanye no vuga ngo bitandukanye n'ibyo umukinya ashobora gukora ari nyuma y'ikibuga rero kubaza biyahisemwe Mbappe ku bwanje nta kintu kinini no bivuga ko cyane cyane kubijanye n'amakufra aradani nimba zofite ubwo bushobozi bwo kuzitera zozitera nimba Frank azogira ubwo bushobozi mu myimenyerezo byo kuzerekana zozitera n'ibindi bitandukanye umukinyi umwe nigeze kumva bidogera n'umugabo witwa Gareth Bale yavuga ngo jerewe nari fise ubushobozi bwo gutera amakufra hafi kuruta Christiano myimenyerezo nabitera neza kuruta Christiano mugabo muri match sinabihabwa rero nimba Zabi akeneye guhitamwe ategerezwa kuraba ninde mukinyi wanje fise ashobora kumfasha kubijyanye no gutera no makufrana cyane ko muri Real Madrid rebo ya ne equipe ikunze kuronka ibitsindo bike muri match kimwe bibiri kuri kimwe bitatu kuri kimwe ibitsindo biri ngaho nyine hafa niho Real Madrid numvuga ngo ikunze gutsinda rero kuronka occasion nk'izo z'amakufra nibaza ko bagerageza kurondera umumera akaba ari wazitera nimba Mbappe bizokwanka bazozihunda ariko muri kano kanya novuga ngo ni hamwe ho kubura amahitamo ntiwakayihaye Mbappe mugabo kubera ko ufise Mbappe basi n'imiburi burashobora kugerageza kuzitera agatera ayo mashuti nk'abajya ba Christiano ni wiyiha bizoca muri rimwe na rimwe azarayitsinda biraza kufasha iki uwe ubwiwe Kylian Mbappe rote kuza gutera penalty kuza gutera kufra kano kajya bamuhaye kuvuga ngo wewe Kylian Mbappe no munsi turavye ivyo twisunga turavye ibitandukanye duhaye wewe Kylian Mbappe rote uzo atera penalty mbe ubwiwe biza kuba vyungura iki ku giti ciwe nka Kylian Mbappe kuba bamuhaye bino bintu kuri ibi ndavuga gutera penalty no gutera amakufra nimba Mbappe abitoye avyumva ko abikeneye biramufasha kubijanye no kuduza ibiharuro no kuduza icizere muri equipe Mbappe azofise novuga ngo responsibility mu kibuga zikomeye ubundi umukinyi mwiza ahabwa responsibility nyinshi niyo mpamvu abakinyi benshi beza uza gusanga kenshi bakunze kwita ku bijanye no gutora novuga ngo ibibanza bitandukanye ari gutera amakufra gutera amapenalty kwambara ibitambara novuga ngo gufita ijambo muri equipe n'ibindi bitandukanye buri abakinyi benshi beza bagwana kugira ngo bino bintu babiganye Kylian Mbappe nimba zoba afise ibitsindo bibiri penalty zoboneka kwize bitatu stike ziduka nimba yabuze ibitsindo penalty izoboneka aronka imwe canke wanashima afata imwe yihe Vinicius byose bigaragaza canke bifasha mu bijanye no kudandaza image canke ishusho yiwe ni kuvuga ni ibintu byinshi cyane Mbappe ashobora kungukira muri kino kintu ariko navuga ngo natanguye mvuga ngo nimba Mbappe yabituye azi neza ko yumva ashaka kubikora kubera ko niyabihusha canke se nivyamunanira gukora neza bizomuviramo ikintu cyo kuneguka rero navuga ngo kubwanje Mbappe agiye kunguka ikijanye no kuduza ibiharuro muri rusange nico kintu gikuru wanashima kanatsinda kinagaragara naye ko ndagaruka ku kintu kivuga giti Mbappe gutogwa nk'umukinyi
yahawe uburenganzira bwo gushobora gutera amapenalty ndetse n'amakufra ubwa mbere na mbere nagarutse ku kintu c'ubustare uriko urumva ikintu c'ubustare ndetse n'ikintu umugwara wa Madrid ugombye kumwubakira ndetse n'inyungu imuzeyeko kuko Kylian Mbappe kugeza no munsi novuga ati yaje mu bugwara wa Madrid novuga ati Real Madrid wagize saison mbi ariko Mbappe we ku giti ciwe yabaye mwiza ibitsindo vyabaye vyinshi cyane ndetse akaba na Merbitere ku mugabane wa Buraya muri rusange ariko uranyumva novuga ati ivyo ni bimwe mu biharo vyiza novuga ati Kylian Mbappe yagize vyiza we ku giti ciwe ariko umugwi utashoboye kugira ibiharo vyiza ariko kandi Kylian Mbappe rero no munsi muri Real Madrid akinishwa nimero 9 urumva akinishwa ya nimero bizeye ko izoza kubaha ibitsindo nyene bifuza buryo umwe wese abafise karite we mu kibuga nimba Mbappe ari hajya muri Real Madrid bamwizeye ko ari wa mukinyi ashobora kubaha ivyo bitsindo mu gihe bakeneye ibitsindo nimba Vini ari hajya mu Real Madrid bamwizeye ko wa mukinyi ashobora kubafasha kuronka intsinzi bikurumba ashobora kubafasha kuronka intsinzi rero no musi Mbappe ko bamwizeye ko ivyo bitsindo kumuha uburenganzira bwo gutera amapenalty bizofasha mu Real Madrid kuronka bya bitsindo ndetse no gufasha Kylian Mbappe kugwiza ibitsindo vyiwe ariko kandi kugaruka ku kintu c'amakufra novuga ati bagombye guca muri yanzira nyene kubera ko umburenga bashobora kuba baramubonye yashoboye kuronka ico gitsindo ciwe imbere ya Leganés yaronse igitsindo ca kufra direct kandi ni nayo kufra yiwe ya mbere mu mateka yiwe muri karere y'umupira w'amaguru agwa imbere ya Barcelona oya igitsindo ciwe ca mbere ca kufra yagitsinze Leganés hagitsinze Leganés hari Rovenef zo kwa gatatu 2025 uriko uranyumva ico gitsindo yaronse ca kufa ciwe bwa mbere uriko urumva n'imbere ya Barcelona ndibuka gitsinda woje Szczesny ariko ukagegeze kura buryo atiyemo iyo kufra ni ca gitsindo cabonetse nyene y'amahirwe bagombye gutwengera umuntu ariko impamvu tugarukana Ardagir n'uburyo umwana ubona ashobora guteramo corner ukabona hari precision yagaragaye muri yo corner yiwe sivyo bikora none si Lamine Yamal ukabona ati hari technique yateramo corner ukabona ati hari uburyo yashoboye guteramo corner akaroro nyene warutanze kuri Lamine Yamal rabitsindo Lamine Yamal ateramo atsindamo uri kurumva ukabona igitsindo atsinde muri mukorumbone nivyo sijya shoot uvuga ati ngo ni amashuti tumenyere kuri ba Federico Valverde canke ngo ni ashuti twabonye Pedro Gonzalez yateye imbere ya Levante ariko ukabona yuko ni précisément nyene yahabaye nyene umwana yakoresheje précision nyene nziza yateye umupira yateye ya uprecision nyene mu ruhande gwiza nyene ukabona ko aho yashatse kuja niho yateye kufra ukabona ko uwo mwana uburyo yatsinze mu ico gitsindo na kufra urumva none raba kufra za Messi atsinda zigenda gute oya erega raba kufra za Messi n'umuhinga muri kufra uri kuranyu erega nakubwiye ikintu biragaragara abakinyi b'abahinga muri kufra hari n'abakinyi b'abahinga mu bijanye n'ibindi bakora voilà raba ibitsindo vya Messi uri kurumva na kufra tera itandukaniro riri nta tandukaniro riri hari urana ko byose biri muri yanzira nyene urumva ni precision nziza ya Messi afise precision mu kuguru kwiyiwe uri kurumva rero ukabona ko na Lamine Yamal nivyo biragoye ko aza gutsinda kufra zitanu za mbere canke 10 za mbere ariko nyizera akaza gutera kufra zigera kuri 200 nivyo zoshika kuri ya 15 ata kintu kirenze ariko azoba afise kintu yize nkuko nawe nyine navyivugiye utagerageje ntumenya uri kuranyuma rero birasaba yuko umuntu urashaka kumunamo ubwo bushobozi ariko bikagorana ko ubwo bushobozi ashobora kuza kabugaragaza kumbure muri action zigera kuri 5 canke 6 ndetse na 10 bishobora kwanga ariko muri izo 10 uko azozitera uko azotera ya mbere uko azotera ya kabiri uko azotera ya kabiri uko azotera ya gatatu bivuze gute ko azogenda atera niko bizomwongereza gutera yiga no kuduza ubushobozi bwiwe no kumenya ati iya mbere byankiyaha iya kabiri birasaba ko nkosora aha iya gatatu birasaba ko nkosora ukabona ati nyene hayere mu muntu ndamuhaye akanya ko kumwigisha ndamuhakanye ko kugerageza kumbura azovamo ikintu gikomeye cyane ciza cyo bihora bintangaza iyo Lamine Yamal novuga ngo ateye kufura kayihusha cyangwa isi yo mbona umenga ubushobozi bwo gutera amakufura ntibuhagaze neza nico kimwe n'abandi bakinyi novuga ngo batera amakufura ahatandukanye nk'aba Trent Alexander-Arnold ndetse n'abandi batandukanye nk'aba Ardagirere uravye ba Franco Mastantuono uko nubakina ukuntu batanga amapase ukaraba Kevin De Bruyne ukaraba n'abandi bakinyi batandukanye mugabo bamwe bamuga tusanga nubwo batanga amapase neza biragoye cyangwa biratandukanye n'ibyo bashaka gukora mu kibuga biragoye kumva ko Marcelo M12 na precision afise mu kibuga atashobora gutsinda amakufa mugabo Roberto Carlos
akaba ariwe mukinyi azi gutera amakufra kuruta abo ba Marcelo nabo bandi batandukanye rero ku bwanje novuga ngo ikijanye no gutera amakufra ni ikintu cigwa kandi gikomeye ni ikintu cigwa kandi gikomeye kandi kigoye nimburi Ardagirere ikintu cigwa ariko kigoye cigwa gikomeye kigoye nimba amajambo atatakomeye ego kuri undabiye nka Ousmane Dembele buryo Ousmane Dembele umuravye neza ivyo yakina mu kibuga n'uburyo yatera navuga ngo ama centre eske wari kwibaza yuko ari Dembele azi imbere y'izama agakata agatera umupira akawucisha inyuma gusa biragoye nigere na rimwe atera mwiza ni nk'ivyo twabonye kuri Lionel Messi buriya Lionel Messi ku bintu byo gutera amapenalty ari mu bakinyi bahusha amapenalty kandi ari umwe tuvuga ngo ari hagati mu kibuga arakontorora amakufra yatera mugabo hagera kuri penalty witwa Lionel Messi ugasanga muri babakinyi bahusha amapenalty none nukuvuga iyo muri mu kibuga arakwiga ko burya ashobora kubona kuguru kwa ugira kujana umupira nje ndawujana uyu bigenda uko mugabo hagera kuri ya penalty ukabona yuko byanze rero ku bwanje novuga ngo Ardagirere canke reka mahere kuri ya Madrid ku ruhande rwa Real Madrid mu bisanzwe nubwo atabakinyi bafise ubwo bushobozi bukomeye bafise bwo gutera amakufra nta mariske menshi bakeneye gufata mu kibuga nimba twarabonye umunsi umwe bafata penalty bakayiha Vini undi munsi bakayiha Mbappe undi munsi bakayiha Agiye undi munsi bakayiha Rodrigo nuko bari bipfuza kugerageza barabe mbega ninde mukinyi twoha amahirwe yo gutera za penalty muri club arutabana inyuma yo kubigerageza barabuze baravuga bati Mbappe nazarazitera kubera ko Mbappe niwe nazigerageza kuruta nabo bandi turafashe decision kire Mbappe niwe nazarazitera novuga ngo ibi bintu vya Real Madrid ni equipe bizi neza nkuko nabivuze yuko atabitsindo vyinshi ishobora kuronka muri match mu buryo bworoshe irose penalty baba babizi neza ngo namahirwe adasanzwe turonse yo gutsinda igitsindo kanatsinda hari nigihe byorangira dusinze kinyene canke wanashima tukugurura n'ibindi bitsindo kubera kino gitsindo ca penalty kubera ko hari kintu biza gukora kuri equipe adverse mu gihe muza kwa mwamaze kubatsinda igitsindo kandi kwikosa bakoze Real Madrid barabizi neza ko atabushobozi n'ivyo bafise ko atabakinyi bafise ubwo bushobozi bwo gutera amakufra muga nta risk bakeneye gufata zo gushira aho abakinyi badashobora gutsinda amakufra bategerezwa kugerageza umukinyi wabona yuko bishobora canka anagerageza kuruta abandi hanyuma n'ivyanka nta kundi niyo mpamvu nta mukinyi bazoza kugerageza muri match ngo ugerageze ngo gutera ngo kufra muri match hari imyimenyerezo bakora bafise ibipupe bahagarika mu myimenyerezo hanyuma gatera za kufra mugatera bakaza barivari baraba bati uno munsi ateye uku nanabonye bifise n'ibindi bifise na technology ku buryo unateye bice bisimba rero nimba Arda nimba Franco nimba Trent nimba Dini nimba Rinde nimba Ratibokuru twakeneye kuzaratera za kufra muri club ya Real Madrid ategerezwa kumanza kuvyerekana muri entraînement imbere yuko abizana muri match niyo mpamvu imagination je kubwanje mba numva umenga ziragoye mugihe umumenyereza yahisemo nzi neza yuko akorana entraînement na equipe mu gatondo no ku mugoroba ni kuvuga nimba arizo penalty batera nimba ari séance zo gutera mu izamu babikora buri munsi kuva mu gatondo kugeza ku mugoroba rimwe barabikora rero novuga ngo amahitamo ariko aba yazabi ariko je kubwanje sinubundi simbona nkaho menga nikose ryo barikozwe gufata amapuka mu habino bintu mugenzi neza ngo Ardagirere na Franco nabo nyene nubwo bazi gukina canke bashobora gukina ivyo bintu mu kibuga ubwo bushobozi ntibarabutwereka bwo gutera ayo makufra muri equipe bagiye barakinamwe zose nuko kabisa bimeze kuwitwa Mbappe rote agikuba ari umukino uvuga ngo azatera novuga ngo amapenalty tuzaraboneka muri equipe yitwa Real Madrid yongera kandi aza aratera novuga ngo n'amakufra muri equipe de Madrid nibaza ko ataje mutashuye kuba mwumva haba kushoza bwitwa Mbappe bari bateze ko bakwiriye batari babikwiriye nuko novuga kwa Mbappe rote bimeze ariko Rodrigo novuga muri Rodrigo Goez nawe